Wow! Wow! Bonsoir! Bonsoir! Vous allez bien? Nitwa ingénieur Tijo. Hama mbere ko ntangura mbaze nihanganishe abakristo bose b'abakatolika aho bari ku isi hose ku rupfu rwa papa. Ego simbizi. Hama rero ntatevye urupfu rurababaza kubura mugenzi wawe, ariko guys mukazobona umuyede arapfuye, umumaso arapfuye, umunjeneri arapfuye, ntuzobabare, baba bagiye mw'ijuru. Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira, ngiye kububakira amazu meza. None mwibaza ko ari nde ayubaka? Yesu wenyene ategeza kugira abamaso, ategeza kugira abayede. Mukabona umuelectricien arapfuye, umuplombier, don't cry, agiye mw'ijuru. None Yesu aca yubaka wenyene. Mukabona umuntu adandaza isima, materiel de construction, ukabona arapfuye, uyokoma amashi nturire, abagiye kuyadandariza mw'ijuru. None abafashe Yesu kubaka baca bagurira ibikoresho. Don't cry. So sivyo byanzanye rero muraho. Ego rero nje kubabwira Afrika. Afrika niho honyene umuntu ashobora kuba umuntu ku murango, mw'ijoro akaba kayabo. Mw'ijoro akaba umuntu, ku murango akaba kayabo. Mubuye tubonye kayabo tuzo izina rya Yesu tutatwiruka. Abari Raja, abari Huseni, hari gusanga Simbizi, hari gusanga ari Rodrigue, hari gusanga ari Haule. Izina rya Yesu. Un jour naraye ahantu mes amis, uyu munsi menga yari défilé. Uyu munsi yari défilé. Hewe hari ukuntu rero ukibaza ni buyaba igihumbi kumbe ni buyaba ububiri, umugore n'umugabo. Ndavuga c'est quoi ça? Ndavyuka hanze urubuye urukore uramaze kubona kaya bugaga erekana ari sindari kwizina rya Yesu subira indani. Guys, abari Matayo n'abantu iwacu n'abantu muri Afrika en fait. C'est bon, c'est grave, c'est extraordinaire. C'est l'Afrique. Muri Afrika dufise ingabirano, dufise technologie dasanzwe. Nibaje babahende. Abazungu biki inspiration abazungu kubaka indege bayikuye muri Afrika. Umunyafrika arashobora gufata urugendo rwo mu kirere akoresheje urutaro. Muramukumva urutaro? Umutipe arashobora kuba ari umudandaji akagenda mu Bushinwa akagira commande y'ibintu aheruka bamutekereye, ahira bo baramutekerera gusa bagashira muri container, ntibamenya ko mwene vyagiye urutaro. Avec urutaro c'est bien, c'est grave et c'est simple. Umutipe aricara ku rutaro rwiwe juste je veux la flag ndashaka kujya Dubai dans une minute abashitse Dubai. Jewe Boniface ndashaka kujya muri Bushinwa. Guys, avec urutaro c'est simple, ibisaba abatekinisiye, ibisaba kwa umutipe gusa aravuga, abagwiza atunga bari ngaha. Give your business, nimugire your business guys, nta mugwiza nta investisseur ari ngaha, mugire your business. Fata abantu bazi, abantu babiri cyangwa batatu bakora ivyo bintu babizi, mwigisha abajene, mugire formation abajene, mukire emploi, tugabanye ubushomeri, mushake mugire compagnie muce mwita Kumoso Airways. You will make money. Muce mushira tuvuge Kumoso gushika Dubai mushire ku 1,000. Kumoso gushika mu Bufaransa mushire kuri 200,000. None mubeza yama visa ikini yabinoga kuri pass kigabanuka. Très simple twigire bura twese. Murakoze. Tijo. Ça va. Ameze neza? Ego ndameze neza cyane. Ubu wamaze kuva muri demi final, ndashaka kutubwire wayibonye gute, byagenze gute? Ibintu byari bimeze neza cyane. Ego. Wibona mu kihe kibanza gushika no munsi? Udufatiye muri commencement ubu twadukoze muri demi final, bimeze gute? J'espère qu'on avance. Wow, katuvuga ati no muri finale amahigwe urafise yo gushikayo. Ego cyane, j'espère. Nikihe kintu ubwira abakunzi ba KGM canke abazobona wabaye uwa mbere? Nikihe kintu ca mbere wumva ko ubabwiye canke uzobashikiriza? No gukomeza iyo initiative batanguye bayikomeze. Je pense que bizodushikana canke bizokollecta aba jeunes
n'abatari abajene bafise iyo talent cyane cyane mu gihugu cyacu Burundi stand up comedy itera imbere igende ku rundi rwego tarisanzweko. Wow, murakoze cyane. Ciao ciao.